Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ko yariko aravugwa mu gisata ca politike. Mwaye kaze rero muri ano makuru aho uherereye hose, mu bumanuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ndetse no ku mugabane wa Afrika hamwe no mu makungu ya kure nko ku mugabane wa Amerika, Buraya, Australia ndetse n'ahandi. Murano makuru tugiye kugaruka ko yariko aravuga mu gisata ca politike, aho tuza kugaruka ku biriko biraba mu mugambwe seneri hagati y'umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa ndetse n'uwahawe gutwara uyu mugambwe ariwe Nestor Girukishaka. Turaza kugaruka kandi vy'umwihariko kuri Honorable Agathon Rwasa kuko mu kiringo c'imyaka irenga 23 amaze mu rubuga rwa politike yarabonye vyinshi, yarakoze vyinshi, naho bamwe batumva ingene ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bwahisemwe Nestor Girukishaka. Bamwe bakavuga ko yoba yarahisemwo nawo umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD kugira ngo Honorable Agathon Rwasa atazokwitoza mu matora yimirije kuzo mu mwaka uza w'2025 ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu yo mwaka w'2027. Mu kiringo c'imyaka irenga 23 yaramaze arongoye abana barimwe, mu nyuma bahindutse inyankamugayo. Agathon Rwasa yagumye ahangana n'abagerageza kumukura ku burongozi, yaratswe umugambwe ariko akagumana abanywanyi bamwiyumvamwo. Inyuma yo kuva mu matora yo mu mwaka w'2010 avuga ko yarimwo ubusuma, Honorable Agathon Rwasa yaciye akurwa ku burongozi bwa FNL na Emmanuel Miburo afatanije na Jacques Bigirimana, ariko basa n'abatwaye izina ryonyene kuko abanywanyi benshi bagumye inyuma ya Honorable Agathon Rwasa. Vyagaragaye mu mwaka w'2018 aho Rwasa ashingiye umugambwe mushasha seneri Congrès National pour la Liberté, wagiye mu matora mu mwaka w'2020 umaze umwaka umwe mu mategeko ari kurusha amajwi uwo bari bamwatse n'iyindi yari imaze imyaka myinshi iri ku rubuga rwa politike. None Rwasa yasubiriye kuvanwa ku burongozi bw'umugambwe inyuma y'imyaka 6 seneri ishinzwe. Nestor Girukishaka yararibonye kuva mu muhari Paripehutu ari nawo nkomoko y'umugambwe seneri yasubiriye Agathon Rwasa. Uyu akaba yaratowe mu ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabaye ku igenekerezo ya 10 Ntwarante uyu mwaka w'2024, ryabaye haheze umwaka urenga. Ibikorwa vy'uwo mugambwe bisa n'ivyadindiye bivuye ku cuka kibi co kutumvikana hagati y'indongozi z'uwo mugambwe. Inyuma ya zuguruzuguru zari zibaza amezi arenga 15, ubu mugambwe seneri uramutswa inzego nshasha. Rwasa akavuga ko iryo koraniro ritakurikije amategeko agenga umugambwe, ariko ivyarivuyemwo vyemejwe ku igenekerezo ya 18 Ntwarante uyu mwaka w'2024 n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ari nabwo bujejwe imigambwe mu gihugu. Uti none bizogenda uko vyagenze nka mbere. Kahise ka Honorable Agathon Rwasa muri politike y'u Burundi gahera mu mwaka w'1988. Ico gihe yiga muri kaminuza y'u Burundi, acahunga intureka zizwi nka Ntega na Marangara, amakomine y'intara za Kirundo na Ngozi yabayemwo ubwicanyi bushingiye ku moko y'abahutu n'abatutsi. Ashitse muri Tanzania, Agathon Rwasa yinjiye muri Paripehutu mu muhari Paripehutu mu mwaka w'1900 washinzwe mu mwaka w'1980 na Gahutu Remy, izina rizwi cyane mu Burundi nk'umwe mu batanguje urugamba rwo guhabuza agateka k'abahutu. Rwasa yinjiye mu ishami rya gisirikare rya Paripehutu ari ryo FNL, Force Nationale de Libération. Inyuma y'urupfu rwa Gahutu Remy mu mwaka w'1990 hakaba ari mu kwezi kwa Myandagaro, Paripehutu ntiyorohewe kuko yaciye itangura kuja mu ngorane z'uburongozi benindyane imbere muri yo zatumye igenda yicamwo amababa. Ayo mababa rero yatanguye kwibonekeza inyuma yaho mu mwaka w'1992
Kabura Kosani agerageje kubogoza Dr Etienne Karatasi yari yasubiriye Gahuturemi, maze haca haba igice kimwe cyagumye kiyoboka Dr Karatasi, abandi nabo bashigikira impinduka z'ico gihe bakurikira Kabura Kosani. Mu mwaka w'ibihumbi 2001 mu gihe Agathon Rwasa ari we yari arongoye abagwanyi ba Parpehutu FNL mu karere k'uburengero bw'u Burundi, nawe yatembagaje Kabura Kosani maze aca afata umuhari mu minwe. Naho nyene hari habaye ukwigabura gushasha, kuko bamwe babandanije bari inyuma ya Kabura, abandi nabo bakurikira Rwasa. Mu nyuma amazina nka Are na Jean Bosco Sindayigaye batazira Gatayeri n'abandi baciye mu makanda Gahuturemi inyuma yo kugerageza kubogoza Rwasa. Naho ayandi mashami ya Parpehutu yagumyeho kuva ico gihe, Agathon Rwasa niwe yatahiye irifise inguvu kurusha ayandi, ari naryo mu nyuma ryahavuye rivamwo umugambwe wa politike FNL. Hagati aho Rwasa ntiyerekwa ibiganiro vy'amahoro wari watangujwe na Julius Nyerere yahoze arongoye Tanzania mu ntumbero yo gutorera umuti njyane z'amoko na politike zari zimaze imyaka zizingamitse Burundi, zigasongwa n'intambara yadutse inyuma y'iganagurwa rya President Melchior Ndadaye muri Gitugutu umwaka w'1993. Ivyo biganiro vyarimwo imigambwe n'imihari yagwanya ubutegetsi ico gihe. Ivyo biganiro vyashikanye ku masezerano y'amahoro yinjiye mu mateka y'u Burundi nk'amasezerano y'amahoro ya Arusha yatewe ko igikomo muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2000 vyuzuye. Ariko mu mihari yagwana iyikomeye nka CNDD-FDD na Parpehutu FNL ya Rwasa ntiyemeje ayo masezerano, ariko mu nyuma CNDD-FDD yarabandanije ukwayo ibiganiro na leta. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2003 barashika ku masezerano yunganira aya Arusha. Umuhari wahavuye uhinduka umugambwe wemewe n'amategeko uca winjira mu nzego za leta zimfata kibanza gushika habaye amatora ya mbere mu mwaka w'ibihumbi 2005 watsinze n'ubu ukaba ukiri ku butegetsi. Ico gihe cyose Parpehutu FNL ya Rwasa Agathon yo yasigaye inyuma ibandanya kurwana na leta yari isigaye irimwo canke iramuswa CNDD-FDD. Rwasa na Parpehutu FNL ntibumva umugambi w'amahoro, bari batsimbataye kuco bita irage basigiwe na Gahutu ryo kwemera bari gushigikira ubutegetsi biciye mu nsinzi ya gisirikare. Ariko uwo muhari siko bose babibona. Uko iminsi yahera niko bamwe bari bawurongoye bagenda baruhishwa n'intambara, mbere bamwe muri bo baca batangura kugerageza gukura Rwasa kugira ngo batware umuhari mu biganiro, ariko ntivyabashobokeye. Bamwe muri bo nka Ale Mugabarabona afatanije na Anatole Kubwimana muri Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2002, Jean Bosco Sindayigaye batazira Gatayeri muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2005, aho hose hakurikira igikorwa cyo guhiga buhonga bagirizwa ko bari inyuma y'abashaka kugumuka. Mu gihe Burundi bwaje muri leta mfata kibanza ivuye ku masezerano ya Arusha bugana ku matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2005, amakungu yarageze aho aruhishwa n'uno muhari, mbere agabisha kuwushyira ku rutonde rw'imihari y'iterabwoba. Kubera ico gitsure c'amakungu cane cane c'abategetsi babakere, Rwasa yahavuye yemera kwinjira mu mugambi w'amahoro, aho mu mwaka w'ibihumbi 2004 yagondojwe akaja mu biganiro, ariko vyamaze igihe kitari gito birangwa n'ukwiteza utunyoni. Amaherezo Rwasa nabo bari bafatanije kurongora umuhari bagiye kuva muri Tanzania birukanywe na leta y'iki gihugu nyuma y'igitero uwo muhari wari wakoze mu kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2008 mu bice bitari bike vya Bujumbura. Igitero cyateje uburakari abategetsi bakarere. Amaze gutahuka, igikorwa nyamukuru cyo kwinjira mu buzima bwa politike cyari gitanguye, aho mu mwaka w'ibihumbi 2009 amaze kwemera guhindura izina umuhari Parpehutu FNL kitwa FNL, yahavuye yemerwa nk'umugambwe wemewe n'amategeko maze atangura gukora ku mugaragaro. Rwasa n'umugambwe wiwe mushasha FNL baritavye amatora yo mu mwaka w'ibihumbi 2010, ariko hamaze kuba intambwe ya mbere yo gutora abajenama b'amakomine muri Rusama. Rwasa ari nawe yari akomeye mu bahiganwa na Petero Nkurunziza wa CNDD-FDD, yaciye yiyonjorora avuga ko amatora yarimwo ubusuma n'iterabwoba. Kuva ico gihe ibintu ntivyoroshe,
haba kuri we ubwiwe no ku banywanyi ba FNL muri rusange. Mbere bikaba vyatumye ahunga avuga ko yari ko arahigwa n'ubutegetsi ngo umugandagure. Muri Nyakanga uwo mwaka nyene niho Emmanuel Miburo yatangazwa ko amusubiriye ku burongozi bwa FNL. Jacques Bigirimana abatari bake babona ko ari we yateguye iki gikorwa bifashijwemo n'ubutegetsi, acaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe, naho inyuma y'imyaka mike yahavuye ari we ahabwa uburongozi bwayo. Ariko vyabonetse ko bari batwaye izina gusa, ariko umugambwe wagumye mu minwe ya Rwasa. Amaze kuva mu buhungiro mu mwaka wa 2013 yakiriwe nk'umwami n'ubwo butegetsi, nubwo ubutegetsi bwari bwagerageje kuburabuza abanywanyi. Ariko mu mategeko nta mugambwe yari yagifise naho yaguma awitirira canke awitirirwa n'abamuyoboka. Amatora yo mu mwaka wa 2015 yabaye atamugambwe ariko yandikisha kwitoza bicishije mu runanirwa bigenga bise Amizero y'Abarundi. Ico gihe abayoboke biwe barajuragiritse inyuma yo kubabuza kwitaba amatora, ariko bikaba ngombwa ko benshi baja gutora. Rwasa araronse amajwi yamuhaye intebe mu nama nshingamateka. Yahavuye yinjira muri urwo rwego kw'izina rya Rwarunani Amizero y'Abarundi, kugira ngo ntiduhemukire abanywanyi mu vyifuzo vyabo, kandi ni ngombwa ko baserukirwa nk'uko yabibwiye ikinyamakuru Jeune Afrique. Ico gihe Rwasa ntiyorohewe kumvisha abanywanyi biwe igituma yari yafashe iyo ngingo, kandi yari yabujije abanywanyi kwitaba amatora. Inyuma ya zuguruzuguru zamaze imyaka yose, niho mu mwaka wa 2018 Rwasa nabo bari kumwe bashinga umugambwe SNL, ariwo Congrès National pour la Liberté, ukaba wagiye kwemerwa n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu muri Ruhuhuma umwaka wa 2019. Akaruho rero wamuhaye intebe y'ubushingamateka mu matora yo mu mwaka wa 2020. Ikiringo c'iyo ntebe kizorangura mu mwaka uza, aho hazotorwa abashingamateka n'abajenama b'amakomine bashasha. Ngo kizoba igihe cyo kuraba ko Rwasa azokwivyukiranya uko amaze imyaka bikora, canke ko ubuzima bwe bwa politike buzoba buhereye aho, nibura ubwo kuba mu nzego z'igihugu. Gushika ubu CNL niwo mugambwe waboneka ko ukomeye utavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko nyuma y'aho ikoraniro kaminuza ridasanzwe ryabereye Ingozi, bamwe banavuga ko ryoba ryaratewe intege n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD mu bogoreje rigashinga izindi nzego. Bamwe mu banyapolitike b'u Burundi babona ko demokarasi mu gihugu isubiye inyuma cyane, bakabona ko ubutegetsi bwa CNDD FDD aribwo bumwatse umugambwe kugira ngo ubushireho abo bashobora gutwarira mu kwaha. Aho rero niyo makuru aragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza, usangize kandi n'amakuru bagenza aho baherereye hose, kugira ngo mutoja nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yo bayavugwa mu gisata ca politike, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi. Ni Umuhoza TV, Imana iba hezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.